we wanashaka kankunda tukabana ku zindi profit ziwiwe urazi ko isigeze habi isiragwa vraiment umuntu niwabona umukobwa kwirukanka ko desane uze wibaza ibintu vyinshi swata ashobora kuba gukunda canke ari ibindi bintu arondera. This is Flash TV, we shine to progress. Yes, tubaramutse kandi bakunzi ba Flash TV 257 aho muherereye hose twizera yuko umeze neza. Irijwe wumva ni ijyandi kuri yo Leonce. Muco tuguhe kaze rero muri Flash TV no bwa mbere uhaje. Bwa mbere namanda hazanzanywe n'ibindi mugabo uno munsi uri special. Yeah. Oh, wimva gute? Ndi bo meze neza. Bashimye. Goye kubona ziminsi ndakurondeye mwana. Bafatiriwe desa. Wamubizi. Bafatiriwe. Ubuzima. Nyane uravyumva. Ariko merci beaucoup vraiment kunyakira. Oya ni kwereka nitwareka kwakira kuko uba uri umuntu wacu kandi koko ufise n'ibintu byinshi ubutegereza gusangiza abantu. Niyo mpamvu umuntu nkawe ntikwamwirengagiza kuko ntidukora ku neza yacu gusa. Tunakora ku neza y'abadukurikira ariko kandi n'abakunzi ba entertainment muri rusange. Natanguye ndakuvuga ariko ushobora kufisa n'ubundi buryo wivuga wewe nyene ukwiye cyangwa bwagutse. Ariko bamaze kukumenyera je nawe ndavuga akantu ka muco benshi batisinze. Hama nitwa Inamuco Isidoni ku mazina niswe n'abavyeyi. Yeah. Nayo nta nahandi hantu ndaje ngo ndayahindure. Nayo nyene nakinya ndumukinyi wa filme. Okay. Nakinya muri filme y'umupfakazi nitwa Muco. Yeah. Nkina muri filme yitwa Divorce nitwa Bella. Kumbe naho ye n'umuntu akambwira ngo we Bella. Oya. Teka ndafuye. Urumva? Kumbe wagiye muri Divorce. Ngira byansinziri. Hamanduwo. Yego niko kazi sanzwe nkora. We Muco umunsi wawe ubuteguye gute? Zimwe murakoze kino kibazo kubera ko umaze imisi mpana marandivu n'abantu tukavugana ngo dukora umwanya n'ubu ugasanga byakunze ariko we natangajwe n'ukuntu ahubwo washitse imbere y'umwanya twari twavuganye. Umunsi wanje ukuntu bumeze kwanza nkivyuka ndasenga nyene nkawereka Imana hama nkakora udukorwa two ngaho yatamfise nzinduka hama rero nkaca ibindi bintu nkora nyene mu nyuma iyo mfise iyo nzinduka naho nsanzwe ndi umunyeshuri ndavyuka nkitegura nkaca ku ishure ego ndiga aho muri Saint-Michel muri Jele hama nkaja ku ishure mvuye nyene mfise ahandi hantu nca nkacayo muri make sinovuga ngo wamupanze nkuko kandi tabisa biguma bihindagurika uno munsi nari niriwe muhira camba fise indi programme umwanya nko makenze nkuko rero camvuga ati ngenda mubaze desane ko ari hari kugira dukore kare. Kuko nyene numva ndi proud ndabishimiye kabisa nije ndyohewe ukuntu kwanza uba wubahirije umwanya akasha muca abantu bavuga ngo filime ngo rerere ngo ibiki n'ibiki yakubyibuhije. Oya barayiga urumva rero n'igitoki nayo bagenda barazi ko bayiga. Oya mugabo nakantu bakoresha mu kuvuga ngo nk'umuntu atunzwe n'ikintu runaka kavuga ngo afungura umuziki agirane nawe rero film urayike ndayifungura ko mugaso novuga ngo niyo mfungura. Oya usivye kutanzi nonze kuko kijya gihe uko warunzi n'imyaka nari mfise ubusiyo mfise rero narakuze ca ndavyibuha nyene biza biraza buke fresher ibi byo dutashe nkoga ntavyo simpa kubibona biba ari bisanzwe ariko nayo mu bintunze vraiment ndashima. Ndashima cyane. Anyway, happy birthday to you. Ndabivuze neza. Urantanguye sha? Ariko narakubwiye kadonshaka jewe nejo guys nejo muri fresh tufise guitar ariko mu bantu bose baza muri fresh nije ntazi kukivuza nashanda kuvugereza vraiment nka kuririmba je niyo kadonkunda gutanga uzonsanga muhira nejo ejo lo seti muzoyinyifurize munyifurize n'ibindi byinshi hama mu bisengere bizoshike mugabo kadonshaka sinzi ko wazibonye. Oya sinabibonye wabishize hari abantu twishakira amakado. Ushaki navuze ko nshaka kado ya kamera ya micro
mashine hajya se nayibagiye mashine nawe nayibagiye abo bishize kuri stati nabishyize kuri stati abantu baca baratwenga mugabo kuba narabivuze si derangement ndavyifuza cyane nubwo mutoba impamwo nsengera nkazovyigurira niko bimeze mugabo nuwo mpaye agapira ni bon ashanda guhiki basi muco ndakuririmbira erega nijwi ryanje ndari guhaye ningabira idasanzwe cyane ndirimbira twumva navyonze ko arongoye ba beste boca biruka ariko hari ivyo wibagiye muco hari ico utasavye hari umuntu duherukanye ngaha n'umukinyi wa filime mugenzawe umukinyi kazi wewe aherutse kuvuga yuko mu bintu vya mbere akeneye anasengera warakeneye umugabo umva desa hari ibintu usanga bigoye nta muntu n'umwe atamukeneye ari umujene twese turabakeneye mugabo turabasengera kuko barahari ntiharagera urumva ugiye cyane nawe ucura n'uwundi amukeneye ugasanga ari uwo yarakeneye siwe wazanywe n'ibishobisho canke iki yego sinovuga ngo sindamukeneye ndamukeneye mugabo oyaye ati simpaka je ndinde kubishi pibriana njere ku mastatiri ndamukeneye igihe ntikiragera kizogera kuko arahari pe na Bibiliya bivuga ko ikigore cose gifise ikigabo cacu kabisa irabivuga ariko rero mfatiye kuri ako uvuze bigenda gute ngo tubone rimwe nk'umuntu ashobora gusaza atigeze dufate ari ico kigabo kitegeze kironka ikigore cyane ikigore ngo kironka ikigabo bijya bintu biragoye desa biragoye kuko ubwiwe nawe ntabitahura ubwiwe urumva ntabimenye ivyo ari ivyo bijya bintu ariko birasize me umugabo canke umugore kuko hariho n'abagabo basaza nk'uko kumuronka ntibiva kuri make up urumva ntibiva ku kwambara kugira iki canke kiriya oya hirya n'ingabira niva ku Mana rero ntucumbaza ati kubera ikimana itaba yarabibahaye nico nagenda kubaza ati twavuga yuko harimo abantu yangabirano bariko ravuga batayironkako yangabirano kwa biva ku Mana bakarinda basaza kuko here ku ijambo rivuga ngo buri kigabo cyose gifise ikigore cacu kandi n'ikigore gifise ikigabo ese cakindi kitaronse wawe ndataronse twovuga we ko biba byagenze gute cyose n'umugambi w'Imana bivuze yuko duhuye no yibaza mugabo reka dupfa n'umugambi w'Imana hanyuma rero bishika gute ngo umuntu avuge yuko akeneye ikintu kandi afise avuge yuko akeneye ikintu kandi afise kandi agifise ico bivako abakuba gishaka gisumba cagenda afise no nk'ubu no kugira ati desa ati je ndashaka telefone kandi ifise avuga saga nshaka iki iPhone niko biba bimeze bivuze yuko muco uno munsi namba ari mu rukundo afise uwo yita twatuzina ukaba uriko uravuga yuko ukimukeneye urumva ukeneye uwundi bya ntawe ugishaka no mu gihe ntamufise we wambwiye ko nkeneye umugabo nawe mva ndamufise nta mugabo ufise ufise umukunzi ariko nta mugabo ufise ivyo vyose ntavyonze ndamufise sindamufise ibaze uramufise nawe ufise ico kintu kiragoye ndamufise sindamufise ni ara ndakibona sindagifata desane mucho muri tuwafa murakomeye sha tumeze neza cane n'akazi kenshi kama tournage mu mupakazi urabona ko ubu tudacererwa urumva nyene tuguma ku kivi ariko turashima Imana kuko hajya akazi kahari nivyo vya mbere waje bakurungitse canke watorotse oya nta gutoroka oya sishobora gutoroka gusa umbaze kumbwira ati muco tuzoganira narabajije Mabuja wanje aramubwira ati sinamubajije naramubwiye ati hajyo nawe urafise ni Lavine urumva naramubwiye ko ufise ikiganiro ngaha marambwira ati nta kibazo uragenda kandi ntihari kuvyanka kuko nyene narazi ko babikenewe yarabimbwiye arambwira ati mafi uragenda ni bon ubutazi mubwira ati Mabuja mperekeza aperekeza biravana canke yaguherekeje asigara hanze kubera ukiyo sigara hanze oya sinzi ko yatutamwo afise akazi kenshi afise akazi kenshi mugana hari kevye banga mbwa tukazana canke ukamutumira nanje tukazana
Okay. Abajeje gutumira ne bamutumira muze nta kibazo. So bazomutumira cyo ugasanga baramutumiye ntavyo nzi mugabo kandi yoza naje nkamuherekeza cyane cyane yuko keshi iyo turi kumwe mba numva ari vy'agaciro kuri jewe iyo twirigwanye vraiment ndabona ko hari ikintu kinini nungutse. Okay. Oya zoza numva umwana w'imuhira Fresh TV. Basi sivyo wacu. Nivyo wacu. Bamuye estime. Amusheri wawe muri film. Ujya turafitanye sha muri film. Ujya nyene turatesa. Wayiravye yiheruka. Cyane nafatiro cyane iheruka sindaraba niyo mpamvu. Ndaguha link. Kubera ubu ufise link byinshi wahavura unebwa ndayiguha. So link menshi yiro. Ndaza kwiguhuza kwisanga ari shaje. Uza kwisanga ari shaje. Urabizi ko je takiyo nakimwe kinshi ibintu byose ndabiraba tu. Niho buri prem. Niho muteye indobo nka wa wundi. Ninde nateye indobo? Oya wa wundi atera indobo hariya. Nawenzi. Aterana indobo. Ni mugenzi wawe numvise ngo atera indobo cyane. Sha ntawenzi mugabo biravana nuwo yarabikubwiye ashobora kuba yarayimuteye mugabo nambaye baramuteye indobo birashika batakubwica ari yabikuye impamvu ni nyinshi. Ariko bishika ryari nk'umuntu aja kwitura mu bintu bijanye n'urukundo ukumva ibyo bintu ntimwe bibamo kuri we bikunda gushikira bimeze gute cyangwa baje ameze gute? Aho umuntu akubwira yuko aho umuntu aza kukwitura ukumva mutobana mu rukundo ibintu vy'urukundo desa ni ibintu bigoye kuko hari abantu benshi dukunda, hari ababizi hari abatabizi, hariho n'abandi benshi badukunda, hari abo tuzi nabo tutazi. Rero mu uwo mwanya ni ibintu Imana desa yikorera. Ego urukundo turarufise kandi azi ko ayo ngabiri ruti izindi. Urashobora guhura n'umuntu ukavuga ati vraiment tujya mu type ni bon ameze neza. None ashaka kaba gufite n'umutima mwiza. Ya urumva kagufite n'umutima mwiza. Nanje nkaba nyene numva ndamukunda mugabo ntibinakunde ko tuba mu rukundo. Ugasanga banashaka tubaye ba meilleur ami. Urumva mugabo ibintu vyo urukundo wavuze nta bintu nza gusigura ni rujya nyene tuzi. Ego ni rujya navuze. Ugasanga bijya bintu ntimushoboye kubibanamo mugabo je nkanje. Chambanza kubaza Imana. Kubaza Imana. Avuga Imana. Ibi bintu ni bo. Ibi bintu byateye muzamubesha. Kuko wirongoye umviriza oyasukubesha ntawe mvugiye ndivugiye. Urumva? Kuko wirongoye ni hamwe ugenda ugasanga ni ibintu byinshi mudahurije ko ugasanga mucanye muri byinshi wanashaka bitari na ngombwa mukavana nabi ugasanga umuntu mubanye nabi mu gwanko iki ahubwo ndagukunda rero nkabona ko nkunda mugabo tutari bube mwiyohorashe urumva turibera abagenzi kandi ari umugenzi ni bo mupfana biki abo prefer ubugenzi gusumba ubusheri kuko ubusheri burahera mugabo umugenzi ntubona we nkawe igihe tumaranye ntiwandiraze sindakubesheye naje sinakudirazira urumva abantu baca bumva menga umusore atabona kure oya ushobora kububona abandi urashobora kububona abandi cyangwa nanje nkaba mbona abandi mugabo ngaho iyo haba turi mu rukundo nk'ubusangwa nkejo wari kumbwira ati muco ejo tuzokorana ikiganiro cyenda gusabye n'amahera y'amamegura yanyu mushaka ngo nzoze dukora ibiganiro sinza tijeje ari nakubonye honye nahana sinza mugabo nkaho urabona kubera umugenzi wanje niyo ejo mwana kubonye uri kumwe n'uwundi mudada hano quelque part ntibindaba nyene uruwo nyene ari bibi ndaguhanura muga ntivyo tuma nkwanka numve ngo ntitwabonana ari vyiza naho kandi nkakwankukaja nimba ndiko navyo muvuga ati usanga mwisanzurana ko ukuntu nta bindi bintu byinshi biba bihari bituma nta bindi ntavyo kukwihisha ntavyo biki haje ikintu cambere gikomeye n'ubugenzi none muco twava tuvuga rero yuko nkawe nk'ubu umugenzi wawe ufise kabisa umwe wahagufi arakurutira umukunzi wawe nta uruta uwundi kuko ntibari mu madomene amwe barangana oya kandi batari ku rugero rumwe Nindazubuni atari ku rugero rumwe byanka byakundumva hari uri hejuru y'uwundi urumva
oya ntawe uri hejuru y'uwundi kuko ntibari kumwe na competition urumva ntibo bamuri zimwe none wumva ucuza kumbwira gute ngo barasumbana batari kumwe ni rometrage na courmetrage ndaha best umviza mubwira aha best nyakuntunga urumva noja kuvuga ngo best ngo ararenze desane ibintu vya kamera ntavyujamo canke nkaza kuvuga ngo desane ngo ararenze ngo best ibintu vy'ibiganiro nk'ibi nta nivyazi urumva nubwo yo babizi wanashaka ntabikora none nza kubagereranya gute ni ibintu ivyo bibiri bidasa heba rukaburanyishoye muco tukiri ngaho ubuza kantu canimvira akandi hageze yuko wubaka imbere yawe hari abantu babiri umwe ukunda cane kabisa ariko wewe agukunda bibaye abantu n'ubundi agukunda cane ariko wewe umukunda n'ubundi bibaye abantu bibaye ngombwa kuhitamwo umwe kugira arobaza kubera umugabo wohitamwo hari ikintu namye mvuga ucumbwira ngo hari ibintu twigize ndabivuga mu mice ibiri ntuncire mbampeze reka nkurame no kwitabira reka nekereze mw'isi y'impwemu urumva nimwe nakubwira ati nobaza imana bivanye n'ingene noba narabasavye ko ndashobora kuja gusenga nkavuga ati imana ndakeneye umufasha urumva nkabona baraje wana nshaka ndashobora kumusaba hariho umuntu andondera urumva nuwo nanje mvuga ati kweri hajya ni bon urumva nkaja kubaza imana ikampishurira kuko ishobora kukwemerera ikanakubwira ati aho nta n'uburimwo urumva ukarindira aho ni mw'isi y'iki y'impwemu mugabo rero tuje mu mubiri urumva kuko ikiganiro kizoraba abantu bo mu mpwemu nanaguciriyemo shaka n'ubundi tubivuge muri iyo ango iyo ya kabiri uvuze kuko ndazi ko nka sokuru wawe na nyogokuru ashobora kuba barabanye neza mbere batanasenga ariko kuri bya bintu Imana yikorera ikabahuza bakabana neza bakabana neza ibi by'impwemu rero tubanze tubireke Chanda bishira imbere ariko nabihejeje mugana bivuze uvyumva yavyumvise okay tugiye mu buzima busanzwe je numva wambwiye uwe jewe noba nkunda uwukunda cyane n'uwunda gukunda cyane okay jewe numva umenga Nohitamwo uwunkunda cyane ugukunda cyane mbaza tubivuze kubera iki kuko ujya nkunda ashobora kuba atankunda nkagenda tukabana aleze ni bon je ndamukunda we wanashaka kankunda tukabana kuzindi profit wiwe urazi ko isigeze habi isiragwa vraiment umuntu ni wabona umukobwa kwirukanka ko desane uze wibaza ibintu vyinshi swata ashobora kuba gukunda canke ari ibindi bintu arondera rero ushobora kuba warankunze nta mafaranga mfise reka dufata akarorero pour le moment ndayafise urumva ugacuza ukanyereka kumenga birarenze nanje mu mwanya nari numva narakwimariyemwo ngukunda gose camvuga ati ngo simenye ivyo ushaka mugabo wewe unkunda burya abakobwa hari ukuntu turi faible ico kintu vraiment kirahari urumva nkaza iwawe tukaba umugabo n'umugore je sindagukunda mugabo wewe urankunda vraiment urankunda urumva singukunda mugabo wewe urankunda nkaza tukabana desa tuvyaranye umwana wa mbere uwa kabiri tureke uwa kabiri maze kubona yuko sandunganywe umuco w'ikirundi aho nashatse kuvuga abana shaka nkuyemo vya bigeso bibi byo kuja hanze byo kugira iki kuko bigirazi kuba mama bishikana gake maze gushika mu rugo hajya nambaye ijya kanzu ijya mariage ndavuga ata nta yindi shwa karabaye wowe nzi yuko nkunda urumva nkacanza rero biraza nkabona nyene reka rya witahuza ataho ntaho nkija nduwaha nyene ugasanga wamukunze mukabana bon bikaza ukamuvyarira rero ukizana mugabo biri très différent numwe waja kukunda none bivuze yuko urukundo rumuntu ashobora kugwirema amwe atanugwa yarafise ruraza bivanye n'ibiko nivuze kuko wowe sinoca nkuza ko kubera je ngo ndagukunda vya danje ugasanga wewe nta bikorwa uri kugaragaza mugabo wewe unkunda ashobora kubigaragaza bikamotiva urumva kumva ko ndagukunze hama bikagenda neza kuko burya tusubiye inyuma abantu baba mama nubwo bishika ibintu byo gucana inyuma si cyane mugabo abagabo sindabajije uravyumva sindabajije agira tubeshere muco urazi ibyo kuri vuga kubera umukobwa birashika abagabo nabo rero aho dukoraniye tuvuga ati reka tabagore mu kuri mumbabarire ndabasavye imbabazi sindabajije mugabo kuvyo tubona kubigaragara keshi mu mabarabara hehe
vraiment sindabahaye nimero ya mbere ngaho muradusumba ukazosazira nk'iyo ubabaye ndetse urazi kubabarana urukundo ukakunda umuntu akanka kurutora byarigeze gushikira kandi shaka bise mbona ugiye muri mood vraiment nk'umuntu byashikiye oya birashika turi ku isi turabibona birakunda kuba kandi cyane niyo vyoba bitarambako canke bikaba vyarambaye ni ibintu nyene dusanzwe tubona kuko hajya guhushije itunga ngo ahusha umugore oya na guhusha umugabo hajya ubuguye naho nyene guhushije itunga oya je nibaza ko bagore guhushije umunezero to oya itunga bakunda kuri consider cyane ku bantu b'igitsina gabo gusa uhushije umugore dese ubuhushije nico kintu cambe pempo tubwiza canke iki oya kuyimonde tugezeko nukuri uhushije umugore ubutaje none kamuco komenga wa wundi ukunda cyane umva ndacari kuri cakiye komenga niwe binoroshe ko wo kwihanganira mu bintu byose gusumba kwihanganira wa wundi gukunda gose none urazi kwihanganira umuntu atazigera abona ko bamwihanganiye wibaza oya wabivuze ati buke uko umuntu ugenda umuha urukundo n'ibikorwa ikibazo kihari wewe uragenda ukavuga ati ivyibura hazogera igihe basi ndamukunde aha turi mu mubiri urumva hazogera igihe basi ndamukunde ugashikayo uratwaye inda uravyaye icana urumva utanga kugira happiness y'umwana uraryoherewe umwana akaguha keya nyene ukavuga ati vraiment mana warakoze urumva mugabo rero sho umugabo atagukunda urarayo rimwe jo wumva ngo yahise ukazotunturira mwugo rugo ni hajya kenshi ucuza ubona ama divorce ibiki ariko ico novuga cose kuri finale ico kintu ni ugusenga cane ugarutse muri kakanu k'impwemu gusenga cane wow je nibaza yuko bakunze ba Fresh TV nico kamwe kwababwiye abatumire nk'aba urumva yuko bafise n'inyigisho bashobora gusiga ukagira ikintu ukuyemo muco tugaruke ku bintu bya filme ari navyo hanini twaguhamagariye nubwo ugize guca ukadusangiza no kubijanye n'urukundo numva n'uzo gutombora asaba tomboye umufasha afise mu mutwe oya biragoye nshobora kuba nibaza ngo ndafise mu mutwe ugasanga wibaza ko yoba ntomboye mu mutwe ashaka saha hiwanje urukundo rurayobeye kandi mba numva menga ntunagwizera cyane burya we genda kumva mu mvugo you don't believe in love ndagwizeye ko ndazi ko rubaho naguri muri amwe bavango ntiruba rurabaho ahubwo gusa ni bimwe nakubwiye usanga warushize ahatariho ukajanwa n'ibishobisho ngo mbonye desane ngo ni beje tugani Shenda gahoro Neatari so ukayigora bafatira utagaruka muri filime gato hambavu y'umufakazi uri kurabonekamwo cyane hari ibindi bikorwa wabutegekanya gushira habona kugira n'undi muco abandanye izina giwe rikura muri bino bikorwa bya filime ibyo ndakunda kubivuga cyane hajya we desane washobora kuba ufise dufate nko mu rugo hajya nuko utaraba umugabo uracara umusore nawe ntabirenze kuba ufise umukozi bajya bo mu nzu umuhungu bakunda kumwita mu makaritsiye babita gute ngo naba boy uravyumva canke umubone hajya n'umubone reka mfatire ku babone nitwe abakobwa nitwe dukunda kwiyumva ukuntu tukiremamwe ikintu hajya nawe ejo bavuga ati sha umukozi wanje nanje ejo urumva n'umubone sinzi amahera akorera urumva mugabo akaba yiyumva yuko sha nanje umukozi wanje agize iki nawe ashaka kuzoba nde Mabuja cyo nashatse kuvuga uracumva sidacumva okay namba ninjiye dufate we ufise film muri kurakina ntazamwo niwishiremwe ko muco nzokwama unkinisha gusa ahubwo irememwe ko hazogera igihe nanje nkagukinisha niyo mpamvu nigeze kuvuga twari kumwe na Liberi mvuga ati ndakunda aba boss banje ndaracankosora twari live ico gihe tinti turade nkuru umukozi wacu natwe turaba boss bawe ahubwo turi aba college turakorana hajya rero naje twamana ama projet mu mutwe nanje ndategura arejo canke hirya yejo ari mu uyu mwaka canke mu uzoza kuzoba nanje fise ibikorwa vyiwanje bitewe n'uburyo mukorana muri Truafa ntazi nubwo ntibizohava bibatsitaza mu ejo babona utangiye gukora ibyo wawe never nivyo batsitaza kuko nta burya ndabaziko urumva ivyo tuyaga bisigure ko ndabifata nk'ibiseriye
nabo barashaka umuntu atera imbere urazi rero umwana adakura ariko muco biravana hajya mukorana mu buryo novuga bwo gukorana nk'ubwo waruvuze canke ufise na contrat ndayifise urafise contract sindayidevelopa ndazi kuba bazagiza ndayifiseyo ndakwiyamye yazima ndakubaza ngo hembwa ngahe gusa biba ari byiza yuko babimenya ukuntu abantu baba bakorana hamwe n'abandi contrat kuba ndayifiseyo sinumva yuko noca nja kubwira n'abandi ngo nimpaka ngo genda ngo babahe ngo contrat nka best dufata agacaza nko muri true of best waje nkaca mbwira ati best sara baguhe contrat hajya gikuru si contrat kuko kujya vyanditswe kujya vyasinywe niko bisinyuka gikuru n'urukundo muba mufitanye hagati yanyu kuko ikindi naco kandi samahera ngo mpembwa gute erega desabo yama urumva anashaka dufate nka Samire nkacanza nganke kubita dufoto tungahe nuko ntayazi akabaraheze mugabo nkagenda barabizi ko duhura tugakora fye nkataha bampemvye mugabo nubwo umuntu atoguha amahera akakwereka umutima mwiza arakantu banditse ngo ubuntu buguha abantu ngo abantu bakaguha ibintu hajya umaze kuba ufise abantu byose ubifise nkuko none abo bantu ubabona muri true of nta handi hanze yaho n'ubundi abantu babona n'ahandi nogenda nduguyanga hajya ni kubera ari hondi ni nkuko wozana n'uwahehe kwa Mede ni murinde BMT ubu bari muri ino cinema nawo akaza ngaho kamubaza nkuko nyene nkuko nyene bivuze ko nkeje ko kubona ukurakina n'aba Mede bande ataki yewe gaye aho honyene nshira hafi ni hatari desane muco ari kintu giko kiravugwa hano hanze sinzi nimba abantu bose babibona kumwe hari ukuntu abakinyi ba filime no munsi usanga bari mu marebo mu mateam abeshi usanga babaye bamera nk'abaguma bazunguruka bikavugwa ko n'ubundi usanga biterwa n'ivyuka bibi n'urukundo ngo ruke rugaragara muri ibintu bya filime bigatuma abakorana batamarana igihe ibi bintu wewe ubibona gute ibi bintu bipfa kuri byinshi nuko tuvuze kuri filime ariko si muri filime gusa no muri societe aho tubaye kuko nico caduhuje cyane no reka tugitebemwo sinokivuga ko vyinshi gusa kuko kivuze carabaye kiraba kandi nanje ndabibona kandi umufana arengana arabibona kuko ico nkundira ibintu vyacu rero nta banga ari bamwe kabisa bibera habona urumva nico ndabikundira rero cyambona umenga twobireka kuko ico biva ko keshi ntaho turagera nta terambere turagera ko vraiment kintu kijanye n'ico kuko hakira ubuntu bw'ubu beef turabiza ahantu hose haba ama beef mugabo nk'ukuntu twoyevita wanashaka muganda ndabibona bigaragara nta hantu turagera kuko igihe twoba twarageze kure umwe wese yoba concentre n'ivyiwe kandi igihe twoba turiko turakora umwanya wo kuvuga canke kugupinzanya kugira iki kuko nta competition turimwo narakubwiye urumva ivyo ntivyoba aho competition munayirimo ujya iri kurakora ibintu nabandi bakabiko barabikora tuyirimo mugabo kugira mugera ahantu kure nyine ubukora nk'uri karahigana nanakubwiye ama beef urumva ivyo bintu vya beef vraiment mana yanje je ndabasavye mu mbabarire tubireke muga aho sanga nanje biramfashe ntaho turagera kuko tumaze kuba dufise ahantu tugeze beef ntizizobura kuko hari abantu bamuruntu mugabo ntizoba developer nkuko biko bibuye umunsi reka dukore dufatane mu nda urumva basi tuzopfa ikihari wewe urumva ko uvuga ati dupfa n'ibintu atabihari none je mbona ntavyo gupfa turaronka ahubwo pare contre je nabona menga nko mu gihe byoba bihari niho nyene niho bahageze ko mugira n'ivyo mupfa kuko mwa mufise ikintu mu Rwanda dufate nka industry imaze guteranya ngo mumfa amafaranga aboneka basi menga hoba hariho rezo hari raporo yo kurwana nyene ataco mupfa canke n'agakino mwiyamiramwo kugira musamaza ababakurikirana saga kino hari biba biri serieux for example kuko niyo ko bagakino je numva umenga uwo bagakora kugira ngo asevye mugenzi we yo kwisubirako akihanura kuko hajya rega ngo ukuri gushira mu kuyaga
noza ngaha desa nkakuvuga nabi wicaye ngaherekana nubizi ngana mukunda kubigira je ntakonze urumva wicaye ngaho nkakuvuga nabi nkagira iki kiganiro kizoca gisoka kuri YouTube hari umuntu azokiraba nubwo uzogaruka mu nyuma ukavuga ati kajya karaga kintu aguma kubona kumwe nakuvuga kumwe nakudemontra urumva ugasanga arakwanse ntasuye kugukurikirana ukabuzi yuko views ariyo mpembo ya mbere iri muri bino bintu ugasanga ni so kubwo baruvuga ati abantu dugire n'ubuntu apare yo kurondera ya masigse n'ubuntu vraiment twiyubahe urumva twiyubahe tureke kwama dushwana dupfubuza nukuvuga rero iki kintu kiriko kiravuga ngo mu bakinyi ba filime nta rukundo ruriyo aho uracemeza urukundo ruriyo haje mu rafitanye urukundo ruriyo cyenda vyemeza ko ruriyo n'urukundo ruhari twatubifu no kuvugana nabi n'ibindi bizana nabi Desi cyo kibazo kiragoye ahantu bimenera ese mutu wenda gukunda noja kukuvuga nabi hanze nobona wabaye uwa mbere nka shafu hariho kamere twavukanye hari ukuntu dusanzwe turuko nyene abibaza nano gukunda gwasa kuburyo muri bintu nzaho kuvuga biba no kutabimvuga cyangwa ukamvuga neza ndakuvuga neza kuko wumva neza gusa ukora ivyiza gusa nimba ruko rero bimeze hari ibyo nawe uzohava usanga wihenze kubyita amabifu kandi ari abantu bagiye kuvuga ibintu ari byo kumbure bagamije nko gukosora ibintu none we uja kunkosorera gute kuri kamera ingo urumva si hamwe none urankosoye wanashaka agenda nisubiyego mugabo kumwe wamvuga hari ya best arabibonye urumva afata ko ari byo bivanye n'isiguro zimwe watanze urumva uraza abafana ko ari abana babandi urabizi inyegera rero tubivugane tuyage ugende nanje ngende nisubireko urumva kuko rega hajya n'Imana ngo ntiyanka umunyavyaha yankica Chamucha barakwiye kuguha mikrofone n'igitabo ukabigisha numva menga mbo bana bantu benshi bari muri ibi naborega barabizi ibi naborega barabizi babirenga ko babizi niko ata mwana arimwo ni ya kamere imwe nakubwira nyene dufise kuko birababaje desa je nkazinduka mu gitondo nkava muhira wanashaka nkabwira desa ndashaka tuzokorana ikiganiro inzi yuko inje gucafuza best nico canzinduye numva ko rimwe na rimwe yuko n'ubuzi buba bwabuze buryo ubufisa aho uzinduka gadesa urumva uravyumva uvuga ati je mfise ahantu nzinduka gukora canke kugira iki nkazinduka nkarazwa ishinga no kukuronde ejo tuzohure tuvuga umuntu mvuga umuntu no kubura akazi birimwo kubwa rero abantu tureka guca hirya no hino dupfa ubukene nabwo buri ejo ni kwamba twaronse agafaranga bino bintu nabwo burimwo dukundane kwa rukundo ruriyo mugabo nakubwiye ko kamere tuba dufise dukundane unezerererwe mugenzawe ibi bintu si twebwe gusa hose biriyo sinzi umuntu nabwiye ati nturyoherwe ejo sinzi ikintu yararose muri ibi bintu nyene sinzi kubizi ati nturenze urumva nakantu urumva yararose nyene cyangwa ati nturenze tejo nshobora kuza urumva ati nanje nkagafata kuko naje ndafise aho nshaka kugera ndafise aho mviza okay muco dusa n'abarangiza mbona best yatangiye kugira utuntu aje nta namfotora nabibonye oya aragufotora ico yayemera zo gufotora ahamba kuyuko rukundo uwo twavuze kumaya munini rukenewe muri industry ni nkibihe bindi ubona n'ubundi bikwiriye cyane abo vyega bokorera ko kugira ejo natwe twibone kabisa ya movie industry yacu yageze apara ivyo abandi bantu bose bokora nitwe tukwiye kwanza kwiyubaka kuko iyo twama turashwana dupfa ubusa dupfa ibi n'umwe yari yiteguye kuza kudufasha nta buseri y'abatubonamo uravyumva kuko ngo kuboko kuriyaga mugabo ngo ntikwimara ubuki twama dukeneye abantu badusova badufasha mugabo je namwe no musifisa ka filme kamwe nawe jo kagira kandi tukatangura gushwana dupfa ubwo urumva ukansambura canke nkagusambura ntibiri ngombwa ko umuntu ashobora kumutahe wiwe aze guhomba abona twebwe ubwacu hejuru y'intererano zova hirya no hino nitwe dukwiye kubanza tukaba solidaire hari ikiganiro twakoze ngaha tugihana n'uwitwa Eric Sigara avuga ko ari umwigisha wa cinema wowe avuga ko intambamyi nyamukuru ahubwo dufise ari uko bariko barakora bino bintu tabumenye babifisemo
iki coco ntaco woba ubonamwo ntaco nakivugako kuko babikoze bigakunda mba mbona babufise ubwo bumenyi uwo muntu arafise ico yabikuyeko nanje kuba ntabibona birafise nyene ico biva kure vyumva ariko nkawe urafise ahantu wari uja gukarisha ubwenge muri bino bintu turakarishanya n'abandi urumva nanje nciye mvuga ngo ntabwo bafise we niko Eric yavuze nanje sije ndabivuze niko ndasanga arafise ikintu abikuyeko ariko arashobora kuba afise ikintu abikuyeko kuko hati umuntu kenshi avuga ikintu afise raison urumva kuko nabo bama barakarisha ntibama n'amasertifika baba bagiye kubabwira ivy'uburimyi n'ubworozi bari vya film uravyumva rero naje hari ahantu nyene bampugura urumva kuko ivyo ngira urabibona sinova muhera ngo shike ngira nevo urumva mbafise ahantu nabikuye ahubwo yavuze uko bwo bagusa butaratera imbere afatiye y'ahandi yoba buzi sinobura hari muco sinokurekura nagweje kino kintu naco nyene kivugwa kuko nimba ibintu biriko biravugwa tuze turabivuga n'ubundi kumbure bishobora kugira ico bisigira society canke ivyo tukabikosora abigeme bakina filme amateka ngo si meza ntimuri ko muravugwa neza wibaza ko biva kuko ibino bintu ivyo birashika kandi cane naje ubwanje ntarabibamwo ndafise uko nabibona rero nawe utarabibamwo ushobora kubibona nkuko nyene mugabo kenshi bavyumvira ukutariko kenshi sinavuze kose kenshi gake naho turabina twebwe urumva namba mvuze ati desane numusuma nuko nakubonye wivye sinorara ndabirota muca mvyuka mvuga ngo umusuma turashobora kuba ndashaka twebwe natwe quelque part dufise des comportements zitari nziza tukiyumva ngo ubustari biki gacu tangura kugira ibintu bidatesanya bidasa neza hari uhura n'umufana gukurikirana canka kurikirana uwundi muri rusangi sinovuga ngo sivyo muri rusangi sivyo mugabo natwebwe turabe ntibibe bituvako wewe wiravye ku ruhande kwawe nka wewe ku ruhande rwanje je ntaco mbona nta na kimwe mbona co tuma bavuga yuko ndi kirara kuko kenshi batwita ibirara ntubizi babimbajije nawe ubizi ku ruhande rwanje vraiment filme nta na kimwe iranyicira nta kintu na kimwe irampindura oya sinoyirenganya n'abandi benshi mugabo kuba babivuga hari habo babibonyeko kandi twibagiye ko umuryango abumwe agatuhisha iki umuryango kandi nubundi nuko atahantu hanini biragera nivyahagera bazotahura ko ari umwuga nk'iyindi myuga badufate kugiye kina film ari nk'ugiye kubaza ariko muco jemba numva atani nico bitwaye none nk'ubu nubwo woja muri ibyo bindi bintu byawe byose bikingeso mbi ariko nimba bagukundira film ukayikora neza ukayiba ese biriya bindi birabaraba hari ico byaba bitwaye ariko nubwo bitobara kwico mufana n'abafana ari film burya namba utarabibona aho iwacu mu Burundi ibintu vy'umuco biza imbere n'akaranga none wewe nza kuza kubigisha gute urumva dufate nkankaza kwigisha ati abakobwa mwifate nkuku ukunuku igaca giza kuraba abantu twahuriye jo muri arena kuca muri arena umusitari nibibiga muco sindaheze biba binjanyeye urumva dawe dufate ko navuze ati mwa abakobwa mwe mureke kugenda ijoro ati ibi bintu byo kugenda ijoro mwa abakobwa mwe mu miziki mubireke urumva ejo twari kumwe muri arena ushobora kuri muri arena mugabo uri matire wasohokanye n'umuryango n'akamodoka kawe waparitse aho ni bon baravyumva bivanye nuko bambonye rega ntako sa ndakagwama mugabo namba nanje nari muri yererere ntavyo mfise ndababwira ntavyo mfise nza kubabwira urumva niyo mpamvu nakubwiye ati image twafisha niyo batubonamo muco mba numva twayaga ibintu byinshi ariko twavuze ati fresh ni muhira nejo karibu tuzongera cyane cyane ndazi warunankumbuye cyane ndagukumbuye cyane ikiganiro gihereje ndakugwa mu nda ego ariko antretanya ni bon biba bikenewe ndazi ubufise nk'akajambo kamwe canke tubiri wabwira abafana cyane cyane banyu n'aba industry muri rusange hanyuma tuce turarangiza akajambo nobwira abafana bacu nukuri murabizi yuko tubakunda hari abantu ngo ndabahe link nkarangiza ati turabakunda ngo rukundo ngo kuri link ngo nibiki turabakunda vy'ukuri kuko namwe muradukunda hadi umuntu afashe umwanya akaraba ikiganiro cawe canke filme yawe abagukunda natwe turabakunda intererano tubasaba ni ya yindi
kugira subscribe ku ma channel yose simvuze ngo iyi niyi kugira ngo dutere imbere kuko hajya niyo ntererano ya mbere isumba izindi zose sinzi ko ariko ndabibona ikindi kintu naco muduterera ivyiyumviro munaduhanura ivyinshi biba murabibona muca muri comment namwe mutanga ivyiyumviro vy'iwanyu igisigaye dushigikirane kuko nawe nshobora kugushigikira mu kintu runaka atari muri ibi bintu vya filme hasigaye nyene dukundane mudutahure mubitahure ko ari umwuga nk'iyindi myuga nyene numva shaka kubibaremamwe ukuntu mugabo ntituri kumwe nzobabwira igisigaye turabakunda rero naje nari ngeje nanje ntivugiye mwe bite none nyene so mwanya twaguhaye hari bindi ndivugira nyene hama rero nanje mwumvise ibibazo bambajije ntahantu kure cyane ndagera mugabo niyo ndiko ndaja mugende kuri Facebook ndafisa hajya n'agapaje canke n'urupaje we ngeze bitwa sa 50 wirutse ni page urumva mugire s'abone kugira muzuze mubona ibintu bizocako kuko vuba cyane murabizi Instagram ndayifise nitwa Rich Muco haje nitwa Rich Muco sinari bwaheze ndayifise Muco rero nuko turangije umbabone ndahagaruke incuro nyinshi nakwinginze ati kubereka atanu ma social media ukoresha ndayakoresha ubu urayafise ndayafise Instagram Facebook ivyo biramaze na Twitter oya YouTube urabizi ko iyo biba bigoye sinoyikira ntafise ibikorwa byo gushirako none ivyo ndiko ndategura intererano zanyu munyandikira inbox kuri Facebook kuri Rich Muco intererano ziwanyu igikuru n'ivyiyumviro impanuro nkuko kuko sinovuga amafaranga mwona yampa ugasanga nayo nibayazane nayo amafaranga none nibayazane azana n'ivyiyumviro ariko vya bikamera niguri azaba wasenge Muco wakoze kubuza asante sana okay namwe mwakoze iterambere gere kure cyane yego namwe mugere kure cyane mwakoze ndabakunda ndazi namwe murankunda